ibarabara ryitiriwe rya Rumonge rimaze igihe kitari gito ryarononekaye kandi ryuzuyemwo ibinogo bitari bikeya, mbere iyo haguye imvura iryo barabara rikaba risa nabi cane. Abagendesha imiduga bavuga ko ingendeshwa zabo zihora zihagirira ingorane nyinshi, ugasanga ivyo binogo biriko bibononera ivyuma bimwe bimwe vy'izo ngendeshwa zabo. Imiduga iyo uriko urawucisha ahantu habi hari mu binogo birizwa kumererwa nabi, kuko ahantu hari ibinogo iyo uriko urahaca impambanyi uhura nazo, hariho ahitwa ko ari heza muhaba muhashaka mwese, kuhura uwagiye gukwepa nawe mugahurirayo mutagonganye. Umva hari igihe uza gukwepa ukisunga mwa ca kinogo imodoka yawe ikononekara, wumva yuko uba wase kugonga. Iyo haba haguye imvura hoho ziba ari izindi ngorane, kuko amazi aruzura, kuko udusanzwe utahamenyereye na ca kinogo ntukibona, uza kwishitura ahubwo wamaze kukigwamo. Nk'izi zo ziri no hasi, uciye nk'ahantu hari ibiziba kenshi bikinjira mu mantozeye, wumva mantozeye yatanguye kuryama mu minsi mikeya, mu materasi imisi biba bitangura gupararangana. Abiyunguruza n'amaguru nabo bavuga ko izo modoka zihora zica mu bibanza bariko baracamwo kubera ziba ziriko zirahunga ibinogo, kandi iyo imvura naho iguye izo modoka zishobora kubajaburirako ivyondo. Urabona iri barabara ryarabaye nabi, hari gusanga hateze ivyondo ahaba harinjiye ibinogo. Rero iyo uriko urarengana ugaca usanga imodoka irondera guca ahantu hameze neza, ugaca usanga nawe yariyo nzira yawe, imvura yaguye ikagusuriramwo nk'ivyondo, canke niyo itaba yaguye ukabura nawe ingene urengana neza. Cane cane harya ku kiraro murashobora kuhahurira muri nk'abantu benshi, hama imvura ikaba yaguye imodoka zikaba ziriko zirengana ari nyinshi, mugaca muhura n'izo ngorane, ugasanga wambaye agahuzu kari kameshe, ivyondo navyo imodoka iciye igutarukirizako. Abo bose bakaba basaba leta n'inzego zijejwe kubaka amabarabara kugira haba abagendesha imodoka canke abiyunguruza n'amaguru bashobore kworohererwa mu ngendo zabo.